Hello everyone, welcome back to Ichonza Choroshe is English. This is your English coach Fabrice Kinamovies as usual. What are we going to learn today? We are going to learn English questions and answers at the airport. Most of twiga ibibazo n'inyishu zavyo bibarizwa ku kibuga c'indege. As you see, dufise different stages. Dufise intambwe zitandukanye zirashika ku ntambwe indwi. Iyo ugeze ku kibuga c'indege hari intambwe indwi utegerezwa gucako. No kuvuga buri intambwe yose twagiye turayigira ukwayo n'icyongereza kiyavugirwa. Alright? Mbere na mbere ugishika ku kibuga c'indege ryaba irya mbere canke umaze kuhaca kenshi, ni vyiza yuko uba confident, wiyemera iyo uriko uravuga. Bisaba kandi yuko uyitonda mu kwishura, ukishura n'urupfasoni, ugatanguza amajambo cyangwa ukaramukanya good morning, ugashima iyo bakukoreye ikintu ukavuga thank you, cyangwa ugira ubaza ikintu ugatanguza ijambo excuse me. Niko rupfasoni twigana ku kibuga c'indege. No panic, don't panic when you are asked some questions. Niba kubaza ibibazo ntuzu panic ngo jugumire cyangwa werekane mu maso ko ufite ubwoba. Gerageza uriko uravugana nabo, gerageza kumwenyura, kubatwengera, hama ugaragaze mu maso kuri confident ibyo uvuga bisa n'icyurico. Right? So number 1, reka duhere muri check-in counter. Check-in counter mu kigo geruka twabonye ko check-in ari ugusuzuma. Rero check-in counter cyangwa check-in desk ni ujya muryango cyangwa irya dirisha ryaho bagusuzumira, gusuzuma vyangombwa vyawe. Okay? Rero ngaha twagiye turagira ibiganiro biri hagati y'aba staff cyangwa officer, kuvuga abakozi baho hamwe na wewe. Turatangura. So check-in counter ni nimero ya mbere. Iyo ugeze ku kibuga ca mbere, iyo ugeze ku kibuga c'indege, ahantu ha mbere utegerezwa guca ni muri check-in counter. Hama ahakurikira tuza gucukurikira, ugenda ubizi, hakurikira muri security check. Security check aha naho basuzuma ivyo ugendanye mu mizigo yiwawe, kumenya yuko ata bintu biseseka wagiye ujanye nk'inzoga, imiti iseseka, parfum n'ibindi, cyangwa kumenya yuko ata bintu by'ama electronics watwaye, ibintu byose bikoreshwa n'umuyaga nkuba cyangwa iby'ubuhinga bwa none. Bakaraba kandi ko ata bintu bitobora cyangwa bishobora guturika mu ndege wagendanye. Hamuvuye ngaho ahaca hakurikira misi yose, hama hakurikira muri immigration. Muri immigration rero ni hajya ahantu bakubaza iyo ugiye, bakakubaza ibyo ugiyemwo, imisi uzomarayo, and then bakaheza bakagushira stamp ku cyangwa mwacira kuri passport yawe. Stamp ni kidodo, bagastampolinga, bagashaka kidodo bakakudodera, bakakugongera kuri passport yawe, urugendo rwawe rwatanguye. Uvuye muri immigration, handi hantu hagira kane utuza gucukurikiza ni muri boarding gate. Boarding gate twabonye ko boarding isigura kurira indege, twabonye gate ko ari ahantu barindirira indege. Rero boarding gate ni hajya ahantu mwese mwicara muri dire yo ku ndege yanyiza kubatora. Turabona ibiganiro biza kuhavugirwa, washitse urashobora kurungika, genda muri gate igira 12, yaratahuzi, urashobora kubaza uwo hasanze cyangwa ukabaza umusekirite, umufisa cyangwa umustaff waho bakakurangira. Right? And then uvuye ngaho misi yose uvuye muri gate cyangwa boarding gate, ahaca hakurikira no kurira indege. None mu ndege havugirwa yiki, ninjiyeyo ni giki nobaza, aho nyene hari ibyo twateguye. Right? Kuva mu ndege haca hakurikira 6 muri baggage reclaim. Baggage reclaim twarabonye yuko ari hajya ahantu wakirira imizigo yawe ururutse indege. Rero ngaha naho nyene twateguye ibihavugirwa, ushobora kwashika ugasanga imizigo yawe irakwiye, idakwiye naho ushobora kudeklara, ukaripotinga ko hari imizigo yawe yabuze. Byose bibera ngaha, hama bawukurangiye cyangwa wahejeje washitse amahoro atacatakaye, uca wibandaniriza
after arrival. Iyo washitse ugiye rero, iyo washitse ugiye ni kuvuga mu gihugu ugiyemwo wasohotse ikibuga c'indege bigenda gute? Gufata taxi cyangwa gufata uburyo bwose ushobora kwiyunguruza kugira ugere ihoteli aho washikiye, aho wafashe cyane ushike aho ugiye. Kuri taxi naho urashobora kubaza ibiciro akakubwira. So guys, reka rero dutangure na check-in counter. Aha ni ikiyago cy'umustaff hamwe na wewe. Umustaff aratangura, nayibona ngaha hejuru ko handitse staff, musi akandika you, niko twagiye turabigira n'ahandi hose. So staff aratangura arakuramutsa. Good morning, where are you flying today? Good morning, where are you flying today? Mwaramutse, mugiye hehe uno munsi? Naho uceza ukamwishura, I'm flying to Dubai. I'm flying to Dubai. Ngiye Dubai. Aca asubizamo, may I see your passport? May I see your passport? Mumpa passport yanyu? Nawe ukamwishura, here it is. Here it is. Here it is. Here it is. Ngiye. Here it is bisigura ngiye. Voilà. Maze kuyimuha, acangira kandi akakubaza bwa mukozi waho, do you have any luggage? Do you have any luggage? Abo twari kumwe mu kigo giheruka barabonye ko luggage bisigura umuzigo. This is American English. British tuvuga baggage. Nuko bakubaza, do you have any baggage? Right? Rero akubajije uko abashatse kumenya ko hari umuzigo ufise. Hari umuzigo ufise? Nawe cyohezo ukamwishura, iyo ufise uramubwira yes I do. Ego ndawufise. Atawufise ukamubwira no I don't. Cyangwa ugombye kugirwa kumubwira ibyo ufise ibyo ari byo, ucumubwira yes I have one suitcase. Yes I have one suitcase. Ego ufise ivalise imwe. Suitcase tuvuga ko ari ivalise. Aca asubizamo kandi umustaff umukozi waho, would you like a window or aisle seat? Would you like a window or aisle seat? Washima kwicara ku idirisha canke mu nzira? Twarabonye ibibanza mu ndege, twarabonye aisle seat cyo bisigura ko ari cya kibanza kiri mu maranje, kuvuga hajya mu kayira muca mugiye kwicara mu bibanza byanyu. Zijya ntebe ziri ku kayira izo twita aisle seat. Hama ikiri ku idirisha cyo cyita window seat. Rero akubaza, would you like a window or aisle seat? Woshima kwicara ku idirisha cyangwa mu nzira? Aho wowe biravana ikibanza ukunda kwicaramo. Ukunda kwicara ku idirisha kugira wirabira utuntu turi hanze, ucyo mwishura, I would like a window seat please. I would like a window seat please. I would like a window seat please. Noshima ku idirisha. Hane mu gihe wikundira ku idirisha kugira ugende baragutuntu. Ushima umaranje naho chuvuga, I would like a aisle seat. I would like a aisle seat please. Achabandanya, here is your boarding pass. Here is your boarding pass. Here is your boarding pass. Abakubwiye ni mwakira itike yanyu. No kuvuga turibuka ko boarding pass ari itike iguha uburenganzira bwo kurira indege. Aha naho bukwije byangombwa byose. Udafite boarding pass ntushobora kurira indege. Mu kurangiza cyumushimira, thank you, murakoze. Nababwiye amajambo atatu y'ingenzi ku kibuga cy'indege. Kuramukanya ni good morning, no gushima ku kintu cyose bagukoreye thank you, cyangwa gutanguza ijambo excuse me mu gihe ushatse gusaba cyangwa kubaza ikintu. Uvuye ngaho rero muri check-in counter baca bakurungira cyangwa cyakurikira muri security check. Muri security check rero ntihajya baca bagusuzuma ibyo wagendanye ko udashobora gutera ikibazo abandi bantu. Umu officer aca kubaza, please put your bags on the belt. Please put your bags on the belt. Belt twarabonye ko ari umukandara cyangwa ceinture. Mu ndege tuyita seat belt, nijya mu ceinture uri ku ntebe wicarako. Hama ngaha muri security check belt ni ijya ceinture kuri ijya machine uterekako ibintu
bikijana no muri scanner kugira basuzume mu mashini yuko ata bintu wagendanye. Rero bakubwiye please put your bags on the belt, nuko bakubwiye ati mutereke imizigo yanyu ku mashini tuyisuzume, ucyo tereka hajya nawe cyumwishura okay sawa bawemeye. Yatubandanya no mu officer umukozi waho, do you have any liquids or electronics? Do you have any liquids or electronics? Do you have any liquids or electronics? Hari ibintu biseseka canke bikoresha umuyaga nkuba ufise? Aha kenshi na kenshi ibintu biseseka nk'amazi witwaje, inzoga, parfum cyangwa amavuta n'irya miti y'amazi byose bijya muri liquids. Hama electronics ibikoresho byose bikoresha umuyaga nkuba canke bikoresha ikoranabuhanga. Iyo bakubajije uko bashaka bumve yuko atavyo wagendanye ko biri mu bintu bitera ibibazo, cyane cyane nk'ibintu biseseka nka parfum turika mu ndege, iyo ugiye wijanye wisiga hajya ukazohitana ugarutse, cyangwa uzi ko utazogaruka ni byiza yuko atayogendana. So ucumwishura yes I have a phone and a laptop. Mu gihe wabigendanye yes I have a phone and a laptop, ego mfise telefone na laptop imwe. Nca mubandanya mu officer aza akubwira please put them in the tray, please put them in the tray, bishire mu iyo plateau. Hariho igisahani kenshi na kenshi bamaze kuja nk'ahantu ndibaza mukijya kurondera nk'ibyangombwa byo kuyunguruza nka passport, hariho igisahani kinini mushiramwe ibintu byanyu, amatelefone, imisenture canke ibindi bintu, kugira muce muri scanner, muri metal detector ya machine iskana ivyuma bayita metal detector. Okay, mukabishira ku ruhande. Hirya sahani rero bayita tray. Akubwira put them in the tray, ushire mu iki bijya bintu wemeye ko wagendanye, liquids cyangwa electronics. Nawe cyokurikira okay uca wemera ati sawa. Officer akabandanya please remove your shoes, please remove your shoes, nimukuri ibirato. Alright, mwemerera yuko ibyo bagusabye byemeye ati sawa. Uvuye ngaho muhejeje acakurikira muri immigration. Immigration rero niho bakubaza iyo ugiye, ivyo ugiyemwo, aho uzoshikira ibibazo nk'ivyo. Aha rero niho hakenewe cyane gose kwitonda mu kwishura no mu nyifato. Nukuvuga uze wishura ico bakubajije, ari ego ni ego, ari oya ni oya. Ntuze wongereka ikintu na kimwe mu nishu yawe canke ubu umuntu w'amajambo menshi. Ibi kenshi birakunze ku affect abantu benshi muri ya immigration, bigatuma ingendo zabo zipfa ntibabandanye. Rero ahantu hageze pay much more attention in your responses, kurishura zutira attention. Officer gishika chabanza kakubaza what is the purpose of your visit? What is the purpose of your visit? What is the purpose of your visit? Ugiye mu biki? Abashatse kukubaza ibikujanye. Misi yose ugiye hanze ufise ibikujanye. Ibikujanye aba ari visa wasavye. Visa wasavye rero niyo purpose of your visit. Ugiye mu biki? Wowe ucumwishura I'm traveling for tourism. I'm traveling for tourism. Ngiye gutembera. Iyo ufise visa yo gutembera ya tourism ariyo tourism, uvishura I'm traveling for tourism. Nta kindi wongeramo. Curinde abakanza bakakubaza ikindi. Officer abandanya how long will you stay? How long will you stay? Hari gihe bongera bakajambo there. How long will you stay there? How long will you stay there? Right? There niyo mbaho hariya, uzomara igihe kingana gute hariya, right? Dakodije how long will you stay? Washatse kumara kukubaza igihe uzomarayo. So you answer like chawishura uku akubajije uzomara igihe kingana gute, then chumubwira I will stay for 1 week. I will stay for 1 week. Nzomarayo indwi gusa.
right, nzomarayo indwi imwe gusa. Cyamubandanya officer agasubira, where will you stay, where will you stay, where will you stay. Abakubajije aho uzoshikira hehe, wacu umwishura bivanye naho wateguye uzoshikira. Ariko umuntu uravuga icyo mupfana, ata muntu uzoshikira ko naho uravuga hoteli wafashe. So I will stay at a hotel, I will stay at a hotel, nzoshikira mu hoteli. You see? Cyabandanya officer, do you have a return ticket, do you have a return ticket. Kenshi rero niki kirakunze gusubiza abantu inyuma. Ugiye muri tourisme ntugiye guherayo, ugiye kugira utembere uzoheza ugaruka iwanyu. Umuntu wese agiye muri tourisme ni ngombwa agenda afise itike yo kugaruka. Ugiye na visa ya tourisme ukagenda wafashe itike yo kugenda atari kugaruka irimwo, aho hantu muri immigration nta uzorenga. So akubajije rero, do you have a return ticket, urafise itike ryo kugaruka, ora mwishura urifise, yes it is, yes it is, ego ngiri iki itike. Rero umaze guheza nk'aka gusuzumira akabona ko itike ikwiye, bica bikurikira tujya muri boarding gate. Boarding gate rero ugiye kurindira indege. Narabwiye ko boarding ari kurira, hama gate yamwe barindirira. Rero boarding gate naho kurindirira kurira indege. Umaze kugerayo rero hajya urashobora kucubaza ugatanguza ijambo excuse me, nkuko nabibabwiye. Excuse me, murantunga, where is gate 12. Vuga iyo bakurungitse muri gate 12 utazahitumbereye, wowe baza hajya cyane cyane nk'umustaff uramubaza, excuse me, where is gate 12, excuse me, where is gate 12. Murantunga, gate 12 yo birihe. Acaye kurangira, staff, it's over there, it's over there near the cafe, it's over there near the cafe. Iri hariya inyuma yaho badandariza ikawa. Cafe nayo badandariza ikawa, ukuvuga coffee shop, hamwe tugurira ice cream, tugurira hamburger, ibintu nk'ivyo niho bita muri cafe cyangwa kahita muri coffee shop. Diracha kurangira, it's over there ni hariya, near inyuma canke hafi yaho badandariza ikawa, right. Chubandanya, what time does boarding start, what time does boarding start. Kurira biza gutangura sangapi. Achaheza akakwishura, boarding starts at 10:30 a.m. Boarding starts at 10:30 a.m. Uburyo bwo gusoma isaha bashaka kuvuga at 10:30 a.m. uburyo bworoshe, cyangwa ugahera ku minota hamwe n'isaha. Boarding starts at 10:30 a.m. Kurira biza gutangura saa 4:30 z'agatondo. Cyoza kandi ukamubaza, is this the flight to Dubai, is this the flight to Dubai, is this the flight to Dubai. Iyi niyo ndege ije Dubai. Ya Mustafa akakwishura, yes it is, yes it is, yes it is, ego niyo. Good. Mwejeje ngaho rero indege ibishitse, muca muja kurira. Muri mu ndege rero kimara gushikayo naho ko n'ubu hamenyereye, urashaka kurikira umushasha utamenyereye iby'ibyicaro, inema aho zitumbereye cyangwa kungene zipanze, right. So nukuvuga ugishika ukibazo mu cabin crew, wari wese ari mu ndege, nababwiye ko cabin crew ari bajya abakozi bo mu ndege. Excuse me, where is seat 14A, excuse me, where is seat 14A. Nukuvuga 14 ni 14 ni 14, hama A mu ndege harakunze bivaye indege n'ubunini bwayo, kujya mwikira muri batatu ku ntebe, nukuvuga intebe y'abantu batatu canke intebe imwe ugasanga ziri mu range zitatu. Intebe ya mbere yicara ku muntu umwe ikaba yitwa A,
intebe ya kabiri ikaba yitwa B, intebe ya gatatu ikaba yitwa C. Hagacaca inzira hagati, hakurya hagacabandanya D. So rero ukene bakurangira aho intebe yawe itumbereye, banza kwanza ugakoresha ijambo excuse me, ko twabivuze. Excuse me, where is seat 14A? Where is seat 14A? Murantunga, intebe nimero 14A yoba iri hehe? Flight attendant acakubwira it's by the window this way. It's by the window this way. Iyo ntebe yegereye idirisha, uciye ngaha acakwereka aho uca. This way, uciye ngaha itumbereye ku idirisha cyangwa iri ku idirisha. Good. Wewe ucukurikiza iki? Thank you, nkuko twabivuganye kare. Okay? Acabandanya kubaza ujya mukozi wo mu ndege, would you like something to drink? Would you like something to drink? Hari icyo kunywa mwifuza ko tubazanira? Would you like something to drink? Wewe? Yes, I would like some water please. Yes, I would like some water please. Ego, mwonzanira amazi. Mukozi wo mu ndege, alright, sawa. Ari ikindi kintu ukeneye, biravana n'icyo ukeneye cyari cyo. Okay? Ukigisaba, can I have a blanket? Aha usavye uburengeti, kumbure wakanye cyangwa ukeneye kwifuka, ukeneye kuryama, uko saba uburengeti. Rero can I have a blanket? Can I have a blanket? Niko usaba nk'ikindi kintu, ukeneye gusaba nka hamburger, can I have hamburger? Bizovana n'icyo ukeneye gusaba, mbwa gutanguza ijambo can I have. Rero can I have a blanket? Ndashobora kuronka uburengeti? Acha kwemerera cyangwa mukozi wo mu ndege, of course, of course, ego birashoboka. Good. Mwashite rero indege irururutse, hageze yaho mujya gutora imizigo yanyu kugira mubandanye, aho twita muri baggage reclaim. Baggage reclaim, twabivuganye ko muri baggage reclaim ni hajya ahantu utorera imizigo yawe iyo wururutse indege. Rero kimara kuhashika, kintu wihutira no kurondera imizigo yawe ibandaniza urugendo. So ukibaza rero uhasanze, excuse me, where can I collect my luggage? Excuse me, where can I collect my luggage? Murantunga, imizigo yanjye ndayitora hehe? Okay? Staff acakubwira at belt 5. At belt 5. Twavuganye ko belt ari ya mashini cyane ya sentire, ka kantu kagenda kazunguruka ushirako imizigo ikinjiza yonyene mu mashini. Yacakubwira at belt 5 ku mashini nimero 5. Kiraho nimero 5 zitumbereye ukagenda ukayitora. Ica gikurikira, iyo urugendo rwawe rwagenze neza ataco watakaje uribandaniriza, ariko iyo habaye icyo watakaje naho cubandanya my bag is missing. My bag is missing. Ari kindi kintu ushaka kukivuga, my computer is missing. Alright? Ari suitcase ya valise, my suitcase is missing. Bizovana n'icyo wabuze. Ishakoshi yanje yabuze, umustafu shakurangira aho uja kubaza, aho uja gutanga report. Okay? Please report it at the help desk. Please report it at the help desk. Please report it at the help desk. Gitange kubajejwe ubufasha. Ashaka gushaka kwereka cyangwa kabiraba aho biba vyanditse. Gitumbera idirisha cyangwa umuryango wabatanga ubufasha ku kibuga cy'indege cy'ibintu byazimiye. Alright? Rero wamaze kuronka ivyawe, abasigaye yaho usohoka ikibuga cy'indege hamwe kajya gufata taxi kujana aho ugiye. Alright? Rero washobora kubaza umukozi wo ngaho kwe utahamenyereye, ushaka kumaza ushobora kuronka taxi. Where can I get a taxi? Where can I get a taxi? Ni hehe nokura taxi? Mustafa acakubwira outside the airport. Outside the airport. Hanze y'ikibuga cy'indege cyane usohotse ikibuga cy'indege. Tusohoka rero, hamaze kubona imodoka taxi aho zihagaze, ushaka kubaza mu taximan, okay? Ushaka kubaza taxi driver, how much is the fare to the city center?
How much is the fare to the city center? Gushika muri ville nangahe? Taximan acha kwishura. Driver, it's $20 only. It's $20 only. N'amadolari 20 yonyene. Okay? Naho cyumwishura. Okay. Reka turangirize hano. Ndabashimiye mwebwe mwese mwafashe umwanya wanyu mudukurikirana. Nizere ko kino cigwa cyagize icyo kibafashije mu Cyongereza. No kuvuga iyo twize urandika ahantu ibyo twize hama uri mu rugo ukazuragerageza gusubiramo. Rero reka nongere mpikaze abantu bose bashasha ari byambere baje ku YouTube channel yacu. Mutibagira kugira subscribe, gusangiza abandi vyigwa twaducishako kugira nabo bashobore kuvyungukiramo. Reka nongere ndabaha ikaze ku ishuri ryacu muri ville aho bita kuri Excellence House muri etage ya 4 inimero 401. Abantu bose bipfuza ko twiga Icyongereza tubakurikirana from A to Z, murahawe ikaze mwese. Murashobora kutwandikira cyangwa kudutelefona kuri nimero iri ngaha munsi. Plus 257 61 478 013. It was your English coach Fabrice Kinamo. Thanks so much, guys.